umbosi ari wo gukoresha umanyi nk'icicaro nkabwiye cha papa wawe umutinya bati kubona ubwambure bwa boss nawe akabona ubwanje ibintu c'est pas normal Nico nibaza ko mu cyatinya nico kirazamo kigira kabiri akavuga ati jewe nyene njyamane n'umu papa afisa abana cyane boss yatatsina usanga boss yanabyitwayemo nabi kandi bora abantu vuga ati aramutinya ati mugumbona iki niki usanga boss yanabyitwayemo nabi kandi kazi cyane nkaza ukazi ukabisanga bizoca biguma bikurikirana ko nyene avyamo nkuko usanga bimeze ko nyene aho nshobora gukwiza bitandatu ni kuri mama vuga twumve gerageza ndayishima wa Nahimana wa bararunyeretse wa Sekungere wa Rukungere wa Sekungere wa Rukungere oya lazima This is Flash TV. We shine to progress. All right. Mumeze mute bakunze ba Flash TV bakunze ba entertainment y'u Burundi. Twizera yuko mumeze neza aho muherereye natwe ibintu nubuki ibintu ni umunyenga nkuko bisanzwe inyuma ya kamera muri kumwe n'umuhungu wanyu. Abari jewe na cameraman. Ndabibuze muri kumwe n'umuhungu wanyu ndi kuri Leonce aka Dr. Walove aka The Sun aka Diko all the way from Diko Media Entertainment all the way from Fresh TV 257 ariko simba ndi umwe ubona ko no mu kiganiro cuno munsi ngiye kugikora n'ubundi nicaranye n'umuhungu wanje Ireri uno munsi muza kumva nijwi giye ushatse umwita the masterpiece n'ayandi menshi anawe nyene araza no kuyivugira agama homeboy ariko kandi ndi kumwe n'inkumi nziza baraza gutangura bivuga umeze neza tumeze fresh you are fresh like a fresh TV like a fresh studio we are fresh ibazo kona ko kana bamwamaze no kukavuga deje like fresh cuisine umutipe ndamwibuze mu gikoni konda mu gikoni akunda kujya kubi behind the scene ba shooting the fresh cuisine abana amateka yabari party barakora no kumutumira akunda kujya kujya akunda kujya Muje baje kununda namubona usanga ameze nka mutipe twabona kare ngo agibiro bingahe haje aragano bitangwa ka system yari udu system tubiri hanyuma namwe muri restaurant bayasabye du system tubiri urumva no twasiete tune dimwe tune aba akogari ni ntuze ni sombe ni dusane dutandatu twose antwe abantu bakwiriye promo naho yo bari yagusa kuri ku system ni abantu b'abajene birondeta kandi bose barahazi system ko babaye badogitire bamuja makumba na ebana ladies festival je mu kwidondore ndi kumwe abahungu umukobwa mera ku mukobwa niwe yivuga lazimese murabongeretse nibo bafite iyo system n'ubundi you nitondora bariko baradukurikiranahere hagati ni system y'abafaransa bavuga mesdames et messieurs kandisha nivyo nivyo mucangeza ni ladies and gentlemen system y'uburamu oya reka duhere kuri buye aba feminists iburyo oya hera ku mukobwa ibintu byo byarasi ngamba nta mukobwa yivugiza ubone barimwe radeka ngo mvuga umukobwa none ubu barayivuga aha muri mitwa gute nitwa Elsie Bertie itangiteka nuko ari bindi nitwa yish karamu muramuzi uyu ni gihangange umucafi wa mbere akomeye mu gucapisha ikaramu ane kiganiro abaza yandikisha arakazi star he's a star kabisa na Jenny yasangira ikibazo star cyo gisigura
si inyenyeri mbese ufungurira mu gasystem izo na star ngo afise indege mu mudugu kuri ruhande naje ni umunya-Israeli Israeli 257 umusore wa Kanda Music Kanda Music urazinga ry'Imana ihanga ry'Imana ndakubona avuze ngo ihanga ry'Imana je nibuka Miss 2021 w'imuyinga bakunda kunyita ngo ihanga ry'Imana ako kana aragafise bakunda kunyita ngo ihanga ry'Imana wewe nibaho hari hose mana urazi ukuntu ndakubona usa n'umuntu yovuga ibisokuru nka bitandatu ninde yogerageza ukavuga ngo Israel wo kwa gasupari wo kwa ukabandanya ivyo navyo navuga nivuga iki ubishobora ngabo urazi ntibakunda kuvuga baja kuri papa bo bakunda kuvuga baja kuri papa aho nshobora kwiza bitandatu ni kuri mama vuga twumve gerageza ndayishima wa Nahimana Nahimana wa bararunyeretse wa Sekungere Sekungere wa Rukungere Rukungere wa Sekungere Sekungere wa Rukungere oya twese urazi mapitube Sekungere bari waruhungere none babitira iyo sikre yarabayeho kujya nyene ntabwo kandi urumva ko barabama bo bamwe bantare rushatsi ntare rugamba bakurikira nabo twize mu bitabo bya yari bwari ubundi bwami ni kubera naje navutse kuvuka n'imbuto byaravuyeho navukanye imbuto sanga kuba umwami byaravuyeho hari umubere icanye n'igisigarira cyane nukuvuga wazivukanye mu gihe atari cyo yego iziki imbuto n'amasaka abariko imbuto z'amasaka ujya hajya uri kubisha mu zindi sansi n'abarazivukanye nawe ngwinki ahubwo reka tubwire nawe na Bettina tubwire wo kwande jewe nta n'ivyo nzi dayo uzi papa na mama nzi papa na mama wanje na sogokuru wanje gusa bose barapfuye yo urumva bibaza ko je bagihaje abo sogokuru wawe avyara mama ntawe gifise oya bose ntabahari baya bose navutse kiretse mama arahari orega ntabavuga ngo nukwera bahari ahubwo baba baragiye bamubwira ati barabwira nico bita ibisokuru urukurikirane rw'umuryango bose anga ari umukozi nanje atabizi oya Ndumva ko nawe reka rabyerekeza ku bukuzine kugira muhave mubyarurukanya mu kanya ahubwo ashaka yuko tuzobyagurukana niwe bishaka cyane niwe bishaka ikirundi cawe ahubwo ndabuze ngene ndabivuga ntabyo ushoboye reka tuje kuri next step subject ujya nawe icongereza kiragucanga hariho kidacanga kagende caba icongereza umva caba icongereza caba igifaransa sindimizi wacu rero c'est normal gukubita swata gusa turafise ingorane ngaha mu Burundi umurundi uzabumva akubwiye nk'ubu wakoza agakosa agaca agutwenga aho kugukosora none ikintu kikunaniye bikumva ko kasuye si normal bagutwenga biri hari abantu bavyakira nabi hari abantu bavyakira nabi ariko nubwo cyo wabutakize kuvuga akantu kanda gukunda rero niko kantu nasanze mu kigande usanga umuntu akazi mwiringara bakazi ndagukunda mugabo hari amajambo amwe uyasize mu kiganda haca hasa n'ibyankwagara n'akandi kantu ni niwe ndashaka hariho utundi tuntu urabona ni n'amajambo arimo igishego usanga asiguye oya si ukuvuga ngo igishego yoyo nkarwo tuyumva ujya sound muvuze imana wibaza ko hariya bishikiye umuganda bisigura kujya oya ahubwo nyine uvuze imana hariya ubutukanye hariya ubutukanye nico gituma muri minuni cyose ni igihimba kimwe mu bigize umubiri umukobwa mugabo imana yanje
imana canka arimba imana yanje arimbiki ngavuga inana navuga inana anyway mumeze neza turi muri fresh tv ndabona ko rero nibaza ko rero ikiganiro ireri navuze ko n'umunsi nawe uza kukijamwo bakumve ndajamu no munsi ya kiba gisa n'ubundi n'icatanguye gusa nama ndi nyuma ya kamera simboneka n'umunsi rero ijwi ryawe rirabonetse rirumvikana ntibiboneka ugira umwe nka muntu yavuga ngo nyongereza volume ndabifoto neza oya ngoyereze volume by zooming ni nko kuvuga ngo ifoto bagufotoye ngo gaparufe wisize kaze kumvikane muri kamera Francine ntigeze ko bambe yavuze ngo nimba ngo mumare ngo barabugambire ngo mvuze ngo ndungitse ngo ngo ndungitse ngo afashe video yafashe video ba pay attention ntiyihenze burya ki video nakunze na audio ibiri yaje gucashira ko rero na video mugane ndungitse no audio kwe cyari bigoye koko yovuga ngo ngambere ngo ndungitse no audio kandi ariko arakora ico no kwita nka video so rero nibaza ko novuga numunezero udasanzwe kubakira muri fresh biba ari byiza yuko abantu bagiye bari kwandika atiza mutuzanira abantu batandukanye mu mihinga itandukanye tuganire na cyane ko urumva baba bakeneye ibyiyumviro ahanini novuga bibubaka so mfise ikintu inkuru natanze ku mapaje yanje abamfollowinga barabizi nifuza yuko turonsa abantu hamwe bwe kumbure mutobora ikintu muyivugako ba bantu nubundi badufollowinga bakagira ikintu bahakuye numuntu yatwandikiye aranguye ati muze mutubwirire abakunzi ba Fresh TV baduhe impanuro kuri kino kintu nibaza yuko namwe nk'abantu numvise mutyaye mu mutwe icyo kironde muraki gutyara nogeri mutyoroye ntyaye abantu bacyoroye abatiriye nawe bacyoroye sigura abantu bakoze mu mutwe bafise mu mutwe hameze neza tu ya ni nako nabwo roti ntimubura ikintu muterera uno muntu yitwa ashamvuga uko yitwa ibisanzwe ntawo baza kumenya izina ntajyo mvuga yaratwandikiye atubwira ngo nubwo mubona ameze uko Bensire yaduhaye ifoto ariko ni kwa kuntu nk'umukobwa aba umukobwa by the way abonekera abantu kabana ati ni umukobwa mwiza biraba atyaye yaratwandikiye atubwira ngo uko biri kose mva mu muryango ukenye cyane kugeza n'igihe kugira uwo muryango wanje ufungure bizanana kuri jewe bakarindira ico nzanye mu minsi heze rero nari nagiriwe ibakwe ndonka akazi muri company none umudeje yakampaye arandembeje ngo turyamane ejo hahiseho yarankuriye inkoni ku gishitsi ko kuno kwezi twatanguye ntamuhaye azoca nyirukana burundu ndiko ndasubira mu ibyo yatwandikiye ababaza ngo nemere ndabikore ngwe mucaha mbeho ntazoca guma mbwira ngo nyongera nanke burundu anyirukane zoca mbaho gute ko n'umuryango wanje ari je uhanze amaso yarangije avuga ngo ndabakengurukiye ku byumviro byiza muza kumva ndibaza aho yajya avuga ngo kumuha amusanga amuhe kumuha nyene kumuha amuhe baryamane kwakwanya mbe ivyo nshaka kubaza hajye mu kwabira babira umuntu bagize mariage cyane kwabira arabazi ni ijambo ijanye nuko urumva urabona muvuma y'amaboko kwabira ikintu kugitora ikintu ariyo bita kwabira rero mu buryo buri navuga buri littéraire baca bavuga ko n'igihe uronse umugore mwabira hariho passage iba nyene biba byavuye mu kuzana umugore gusa hajyaho kumwabira kurongora naho aho ni ikindi kintu mugabo naco n'ikiri kure cyane kurongora nibaza ko ni nko muri rusangi ni nko kubivuga muri rusangi je niko ndabitahura kubera iki by the way kubera ko ubajije ico ahubwo jewe ni kwera ariko arakwegera reka biratoka
giruka intebe ndiko yakupa ndagenda mundekera umukobwa abantu nariko ndagenda kabisa Mugira kuntu nazo bishire passage azoyigumiza irengeje abizi singeneye ugira stop ugira stop tubandanye ha bien sûr nako ndavuga ikijanye no kwabira no kurongora nama niyumva ati none dufate nko dufate mugabo wibuke sujet Ndiye na niho tugira dushike kugira nze kumenya amajambo nitiza mu guhanura uwo mukobwa nimba we dukunda mu gataratorana canke biye nshabana gufasha ku nguvu kwabira kurongora gufata ku nguvu eske amajambo twoyitiza mu mpuzanya hose uko ari igikorwa kimwe canke kurongora n'igikorwa kivuye mu gikurikira kwa ku muntu bamaze kwabira twasanze ayo majambo ari mu mugwi umwe nubwo adasigura ikintu kimwe completely ariko byose bihurira ku kintu kijanye no biri mu mugwi no vuga kugira wo kurongo Nyaza ko biri mu mugwi wo kubaka reka tubishe mu mugwi wo kubaka igihe bikora kuba tutari kurongora ico gihe rero bishabye ku kundi kuntu niyo mpamvu navuze ngo biri mu mugwi umwe ariko ntabwo biza kugenda bigira isiguro byose ni igihumba gihora n'ikindi ni umuntu w'igitsina kanaka yahuye n'uw'igitsina kanaka gitandukanye kandi na relation yabo ifitanye isano n'igitsina aha okay tuduge kwijambo rero sasa reka shingira nko ndamugira inama mu migeme musanze ibintu bijanye no kuryamana n'umuntu ku bitsina bitandukanye ndavuga ayo muha imba yo mwabira cyangwa mwabire baza ko mukora ibyo ntabikore kuko deja amaze kuvuga ati nabikora kizwa ari icyaha akavuga ati mugabo ntabikoze naho umuryango wanje ndacenze bangira ndagumarira rero umuntu ari wese arafise imana irahari nimba byanse miyo nzira ntibizoca bikunda kugira ashari umuryango arinze gutanga ubuzima bwiwe umuntu nawe atishimiye deje urumva ko uwo mudeje arafise urugo ya ego niba gasoma entre parenthèse hari ahantu yavuze ngo umudeje arubatse afise n'abana bahakwa no kungana ya rero ntagahira naguciriyemo naho naguciriyemo nyene ako kantu hari abantu batemera imana nk'ubu nimba uwo muntu atemera imana canke yemera ikindi kintu uwo mubwira gute utarinze kumubwira ngo hariho imana hariho bo je ndemera ntibumvi yarugima bakibaza ngo umuntu atemera uwo mubwira gute ntankere ko ndamugira inama nje ndemera imana ucuyemera ku waje ndemera imana nza kwiga ndamugira ibintu biri inyuma iyo umuntu atemera imana je ndamuhanuwe yuko ntakora ico caha niyemera akazi gahere hama bizoca mu nzira birashobora gukunda kuko n'ubundi ako kazi yarakarose atazi bigiye gukurikira ntahirahira kuri caha mu gihe yumva ko nawe nyene ico caha atari fiye naco amaze kumva ko ari icaha ntabikore muga kumva atari icaha kuri we kumva ko mu mutima we atiyagiza ko atacaha kimwe kiramukurikira kuri we ese icaha kiba icaha ku muntu canke aba ari icaha rusange icaha kiba ku muntu yamaze kuciyagiza kumva ko ari icaha kuko n'umuntu niyo yishe bivuze nk'ubu by'umuntu byose yokora na Bibiliya bivuga ngo ni icaha ugaje nko mu mutima wanje nkumva sinabyiyagirije ari icaha na Bibiliya yonyene iravuga ngo urakijije mbega ari ibintu ngo sindabizi neza iyo passage ngene bivuga mugabo haravuga ngo abantu barazina handitse ngo si byose nimba ngo byose turabyemera ngo ariko byose ntibitugiriye ikimanza jewe nibaza ko icaha ni icaha urumva hari igihe rero usanga wabikoze ibyaha byose mugabo umutima ntukwagiriza aho ntuba waramenya imana nta Saint-Esprit uba ufise kugira kugide akubwire ati hajya wakosheje niyo nduca usanga wagiyeyo cane ukamenga gukora ico caha biri easy naco bitwaye bandanye mwibuke yuko bashobora kurara ubusa muhindi wawe ego ahubwo reka tugire ko n'umukobwa abahungu bashobora kuguma badubwira ugasanga no gutubesha batubesha kuko uyu mukobwa niwe ashobora kwishira mu kibanza cy'umukobwa mugenzi we akumva koko kino gise ukuntu kijyana ubu kubwawe mugenzi wawe akora iki jewe nibaza ko atavyo ukora ivyo bintu urumva
kandi muri message wavuze ngo abo ngo bavukana ngo bafungura cyangwa ngo babaho kubera yego meme avant yuko atangura ako kazi nibaza ko bari babayeho nakoreshe izo nguvu yahora akoresha izatatubariye abandanye afashishe umuryango nimba rero ako kazi yariko nimba afise kontra urumva arashaka kwitwara nibaza ko amategeko ahari ariko uko iza kwitwara uko ariko kose deje agumana uburenganzira n'ubushobozi bwo kumwirukana muri company yiwe ico mubandanye mucibuka urazi mu bisanzwe ayo kuno mu maformalite y'amadeba iki urumva bisaba ko abantu baba contre kugira ngo biryohe kuba ngira mbe contre hariho n'ibintu bimwe numva duhurizako mugabo ndashobora kwibaza ku bibazo bimwe kugira ngo uwo muntu tuce mu mapwe yose y'ibyo mushikira kuko urumva muramuhanuye yuko yumva ku kazi urumva mugabo mugire ko mumubwira n'ubuzima bukurikira ingene vyogenda nawe nyene naguciriyemwe frere nawe nyene hano yavuze ngo hano yerekanye ko afise ubwoba bw'ubuzima ate se ninagenda nza kubandanya mbaho gute kuko muri background hano yerekana yuko umwana yakuze ari imfubyi yakurira mw'ibarabara ni nka opportunity yararonse yako kazi niyo mpamvu yanagishije inama abantu erega afise imitima ibiri hari umutima umubwira ko yonabikora kugira abandanya baye kuko birumvikana yuko ashobora kuba afashwe neza na deje sinabwa bwa nta kuntu yo kwemera hamakamugira deuxième biro none si bisanzwe sagira kwirahire mutore hadiye ashobora kumugira deuxième biro kuko urumva mu gihe ataronse amafaranga hariyo ntibafungwa yo kwemera akamutwara akamugira deuxième biro ivyo biremewe none erega bino bintu harimo n'amategeko ibi gihugu kiravyemera Ega mu mategeko umugore abagore babiri ufise uburyo bwo kubatunga nta kibazo. Reka ndabatera inkuru. Mugabo urumva umukobwa urumva ari ngaha bisigura yuko muri we hari akantu kaguma kamubuza. Ahubwo ari ikibazo. Kamugira ati no ntubikore. Akandi kamugira bikore. Elsi ndakubaza ikibazo. Nkubu dufate nimba uwo mukobwa naho ntamuzi naho ntariko ndamujija nimba ari umukobwa kiretse n'ivyo vy'akazi yarasanzwe kumbure anabikora ubu ace abireka kubera juste ari boss siko ndakunganiye oya haguma aho hantu niho urazi impamvu nyene erega twakomeje kwibaza yuko menga tugiye tumucira ubanza ko menga ni ibintu bibi gusa bikini hari nabandi bantu kumbure babona yuko bobo ari byiza ikintu mvuze ndagikunze cyane ese nko mu gihe yaba yarasanzwe n'ubundi ibyo bintu abikora je nibaza yuko yaba ari umuntu usanze abikora tubaza na Afonso nimba ari umuntu usanze none ndakubaza oya rindi oya turiko turabyibaza kuri iyo point tubanga ni byabaye kugira ntumukomereke ntitumukomeretse kandi ni kiganiro ni supposition naguhaye ashaka kuba mu bintu bikunda kumutanta ugasanga n'utari boss ugasanga no munyeshuri biganye canke byagenze gute ugasanga byamabishiki ico kintu akagikora ubu uya niho yumva ko atobikora na karorero ni statement ntanze mu gihe yoba ari yoka kuri fibi tumuhore boss ko ni kuri ari boss cyo gituma atamerite uwo muneze kuri Facebook ahantu na publiye nkuru hari umuntu yavuze ibintu bisa n'ivyo byo wavuga ngo se ngo turavye ifoto yawe ngo tubona n'ubundi mengo usanga bitangira ubusa ngo kubitanga kugira ugume kwa boss agoye n'akazi ubeho neza ngo niho ubona yuko uza kubuhombye cyane oya tukigaho nyene je nibaza ibintu vya social media birabesha ubwo buzima babona wambaye neza usa neza kubita makeup nziza hariho realite yindi ubundi buzima buri nyuma yarajya amafoto hari umuntu usanga ari photogenique n'aba yambaye agahuzu kacuye bivanye no kungene bashize amafilter ukaca usanga umuntu yambaye ibintu bidatesa mugabo mu buzima bwiwe indani aragowe arashonje ntiyariye urumva ni struggle rero je nibaza ibintu babona ku ma social media sibyo yego bishatse kuvuga ngo mugabo bishatse kuvuga jewe aho je itiva je aramushigikira ku mafoto
none boss bamwe kubera ari boss nimba yahora atanga n'ahandi icyo kibazo cyo musore mashesho kuko na boss kugira ariko no kubwira burya umuntu kugira ngo akubahuke akubwira ivyo bintu nubwo ndazi hari abantu bubahuka mugabo rero n'undi muntu akubahuka kubera ko asanzwe akubonamo uko kuntu ati umuntu asa n'uwo kwemera ibintu ndinze ndabivuga hari n'uwahise yibaza ikibazo ngo ubwo kugira kaguhe ngo ntiboho nivyo baba byarabaye ahubwo bakaba bariko barapfa yuko bigire bibe nk'akamenyero rega nabyo mu gihe murenose yiwe yari usanga yari kwivugamo mbara umuntu ashaka inama nimba yashaka ko bamugira inama yavuga byose akavuga ati jewe byarabaye kunuku mbona rimwe arabikora ndarusha kunuku jewe nk'ikintu namuhanura mu bisanzwe sinumva ko jewe nobanira boss sindiko ndashira boss muri situation ya kubera ko ngo uri boss ntabwirizwa kumera uku niyumvira ko hari n'igihe hamwe boss ubwiyo yoba ari ingeso yiyo siko hamwe yoba bikora mu buryo yoba ibyo bintu yaje kubisaba mu buryo bwiza bwo kumukangisha bwo kwitwaza igikenye cha opportunité amuha uwo muntu aho oya ari wrong mugabo nimba hari iyindi mimenyerano n'imyumvikano basanzwe bafitaniye ivyo oya sindiko mvuga ko naje no bikora mugabo ndazi yuko hari abantu bivaye n'ubucuti bafitaniye bashobora gusaba ibyo basabana hanyuma hariho nje mu rundi ruhande nago rw'umukobwa umukobwa musanzwe umuntu wese arafise amavaleur yiwe iyo udafise amavaleur ushobora kuba ufise ama antivaleur ni ukuvuga urafise ibintu ushobora kuvugira ko no aho tuba jewe iya haba sinzopfa ngiye mu hoteli yo urumva ndavuga ati jewe nta n'ivyo nzopfa nkoze urumva ayo yose n'amasorte y'ibintu avugira ko no aho tuba urumva hariyo n'undi avuga ati jewe nobikora mugabo ahandi ataraho urumva ivyo byose niko ngerageza gucinga nino ukuntu ikintu gihari wanashaka gishobora kwitwa icyaha mugabo hariho amadogere kanaka umuntu wese yishiriyeho amarimite avuga ati jewe biba muri buno buryo hasi nkoraho rero uwo mukobwa nahagarare ku mavaleur yiyo gusumba uko ahagarara ku ngorane n'ibitandukanye bihari inyuma biba inzitizi mu gihe yofata decision kanaka nimba mu mavaleur yiwe harimwo yuko atazopfa ivyo bintu abikoze urumva nimba kandi yumva n'ubundi yuko no na boss arashobora kuba juste abona ko juste atari mu partenaire sexuel ashobora kubona ari ideale ngo yo mubera efficace je ntawogi sakuru rw'amaso cyangwa akaba ari karamutestinga kugira abe ko atari umukobwa w'indero ibyo byose navuge no aho tuba nico no mu conseil faut pas ko sexe kibi kintu bera ko faible naho kuko ibyo nibyo biri dans la plupart des cas rero wowe nube intwari kabisa ego wewe ukambaza etsigato wibaza yuko uno mukobwa yoba atinya iki ni gigi ko kiratuma atihutiye kumva yuko yoca biko peut-être je uko nibaza ati uwo ni lo boss afise umugore mbega umugore niyo yabimenya mbega abana iki canke aratinya nyene kubera umva ntibiboneka neza kuri image yiwe canke kuba abana afise ingene bangana mbe bazomubona gute ni je nibaza ko ari ivyo atinya mukabisanzwe umbosi ari wo gukoresha umanyi nk'icicaro nkabwiye ca papa wawe umutinya bati kubona ubwambure bwa boss nawe akabona ubwanje ibintu c'est pas normal Nico nibaza ko mu cyatinya nico kirazamo kigira kabiri akavuga ati jewe nyene njyamane n'umu papa afise abana cyane boss yatatsina usanga boss yanabyitwayemo nabi cyane ukantu uvuga ati aramutinya ati kumbona iki niki
wasanga boss yanabitwayemo nkaza ku kazi cyangwa nkaza ku kazi ukabisanga bizoca biguma bikurikirana uko nyene avyamamo nkuko usanga bimeze uko nyene je nibaza yuko aba yumvise aradukurikiranye by the way nibaza yuko aba ariko arumva inama mu muha kuko byanka byakunda abikurikije ante ntabi taking personnel nk'ibintu nagenda avuga nk'ama passage ya ashobora kuba asanzwe yarabifitiye ingeso urumva ko bengu uratinya ibyo bavuze ntiwo bihagararako oya ni opinion yiwawe wowe uvuga ibyo wumva nyene byomufasha kandi byofasha n'abandi rega si wowe wenyene nimba ivyo wowe yubahutse kubivugana ukuvugana amaka menshi n'abantu benshi baca muri ivyo bintu okay narabiciyemo oya abataragerageza oya no uyo bataragerageza usanga ataragerageza iki kuba gukorera ashobora kuba atagerageje kumbe no mu boss yageragezwa umuntu ari hanze abafotographe ko yari mu modo kandi nyene ntabwo natubwira bimeze gute muri nta makoripso mwe nayo oya ntibiraba ariko birahari urabona ko biriyo birabaho birahari kandi uramaze basi kubatante ugahakwa bakakugerageza oya nukuri no wambeshe nta muntu arapofita le fait yuko ari bafise ikihapareki kinini ikaze oya nta numwe vrema no nta numwe bishitse kubyitwara mu discipline eje ndazi ico merita kandi ifise na self love urumva ico ni ikintu ca mbere abantu bakwiye kugira umaze kugira self love ibintu vyose uramenya ingene ubitondekesha ku murongo self love abantu batavyumva bisigura isigura kwikunda urikunda ukikunda ugasi ukikunda wonyine bivuze ko atawo waruhaye nta n'ubuzoro kwikunda ya gatatu bigiye muri egoisme yego prema nivyo oya ndabizi ndabwo ko hejo kabisa oya bakate ungana gutya ucucamo apana mu kabiri bitatu bya bitanu akaba ari ubitwara oya azu self love oya uburufisi kubera iyo wikunze urashaka no gukunda undi muntu base kuvuga self confidence kuri yo oya biratandukanye confidence na love none ubwo kurutanga nimba utarutanze ntizava bigorana urakatanga urukundo ndacavuga ko urukundo ariko muri baba boss bago Jenny baza yarakivuga ngo yarakikubajije ngo bishitse uditaramo gute nukuvuga igihe nawe muri self love byari biri muri rusange mugabo kuba muri self love turumva mu nandi makaya kwishimakia bien tugomba gushika muri yo kaya tagize gutya kuvuga no ibintu bisanzwe uravuga no ntibishoboka mugihe wewe uba wumva utabyimva hanyuma hari abantu bada strategic atari umuntu naguha ikibazo uza kwishura no n'umuntu agasanga ariko aguha ibibazo bisaba yuko wisigura ugira gutya cyangwa gasanga wishe hari abantu ndimo bazi basi kumanipira abantu ni gute basi ubona ningoga umuntu ariko arakumanipira mumbarize je mbaye ndahuramye gatongo sinabyumva ariko aravuga ni gute umuntu ariko arakumanipira muri ubwo buryo umuntu basi ubona ati uwo muntu naho bikiri ku ntango ndabona ingore ako nyene wamaze kukavuga umuntu bikiri mu ntango urabona inzira ariko arajana nawe ucumenya ingene ubibona utevye azi ubwenge nyene urumva inyishire ubu rero niwe wahindutse kumbaza ibibazo nabo baremerewe kukubaza irisi kuko turiko turayaga pardon oya ukeneye kubazwa nande oya gusa nibaza yuko bikiri mu ntango uko muri iyo ntango nyene muvuga urabibona iyo biriko birajana ariko avuga rero ukuntu bivyivanamwe uravuga oya cyangwa nawe ugakoresha urumva wowe akoreka ko afite ubwenge bwinshi
nk'uwonya aba yaje akwereka ko afite ubwenge bwinshi nawe urashobora gukoresha ubwenge bw'iwawe. Erega tuko turavuga manipulation hari igihe wibaza ngo ni umuntu nyine agomba oya ntazo aza buke buke. Manipulation ariyo umuntu ashobora kukumanipira kugira ngo akudandaze ko telefone donc uramaze kuba manipule quelque part nta n'umwe ataraba manipule quelque part igihe warabonye ingene wabyitwayemo kandi byarangiye nyine ubaye manipule nyine siko nta muntu aragucamo kuri telefone kuri telefone akayikudandaza ko menshi kandi umuntu ugasigara uvuga ati cyane ndibwe biramaze gushika nimwe n'ibyo rero nko mu ma relationships n'iki ibyo byose ni ibintu bija muri iyo context ya cyakiyago twariko umva quelque part urashobora kuba baye kohompe urashobora kubyemera kandi mundekera umukobwa ndabona yuko shaka nsinja ahantu rero ati wagiye urareyagisa musanze nta muntu n'ukuri n'umwe atarati uranabivuze umuntu bataracamo nta muntu bataracamo mu yego gucamo ubushatse kuvuga gutya nta muntu akenge kakata iyo yanjaniranije y'amuntu kandi ibyo nakujaniranye oya ni ibintu biba mu bantu mu buzima bwa misi yose cette fois-ci turiko tubivuga mu rukundo canke mu basha no kuja kugura n'ikirato ukakigura amafaranga menshi wakiraba ugasanga caramanye bireje na itusaga nakizanye gute barakuvuga ngo ntibirya bikubako hari ibintu barakuvuga ngo ntibirya bikubako oya twari muri ntuze y'aba photographe ubu rero twagiye mu bindi by'ubu irere bon hari ibindi bintu ibyo bindi biri proche ya y'ubucuti hagati y'ibitsina bitandukanye sorry ico kibazo naco numve naco natubaze oya ni muganire tu muri photography no mu buzima bwawe busanzwe tu vois ni hehe ndimo igihe byaba igihe woba byarabaye ukavuga ati nibwe urumva yari iyo tu décrive your expérience igihe birangira uvuga ati je banciyemo ivyo vyama vyaba apana misi yose navyemeye ivyo biraba mu buzima busanzwe apana mu bintu emotionnel nikuvuga nk'aba ex bawe nyine oya reka ndamufashe dufate ngo turahindura sujet niyo nyene oya nivyo nyene reka je ndamufashe dufate ngo ukagenda kuraba umuhungu Elisi nzaza kumbaza ese gusaba nzazumbaza nabahaye umwanya ni muganire of course nivyo nyene reka nibinyere biba kandi biraza gutanga isomo kuba kubigeme kugenda kuraba umuhungu uvuga ati jewe uko byagenda kose nza kuva atakintu kibaye uba wagiye kugira nte d'abord ingero baza kugira we n'uco uza kubitwishurako genda kura gusaba muko yagiye kura umuhungu muri nzenya ugomba nagutabara ko umunda umukobwa sangagiye kura umuhungu muri kigo sivyo ifukure amaso basanga umuhungu yagiye kuraba umukobwa yagiye kuraba umuhungu muri geto akavuga ati je naho ngiye kumuraba nta kintu kimwe kiza kuba gute sivyo canke akavuga ati jewe ntazokugira ntumirira nje muri geto ngo ndamusange muhira mu bwo ugasanga yagutese impaka yagukweza mpaka uragiye muhira iwe kandi uvuye bibaye ivyo bintu nimba bitakubayeko haraho bibibako ariko ngaho ntima muri seri ntima muri seri ariko ndavuga ku mukobwa mugabo wanaguma no kuba nakunda n'umuhungu mugaka abana kamudraga kuri telefone akabatingo ndabe abati mubwo umukobwa ari haye ingingo tije sinoza kora umuhungu mubwo umuhungu akamanipira umukobwa gushika aho aza no muri shambaba hama bijya ibintu bikava binabaye imbere gusa abakobwa wobo agenda kuraba umuhungu abizi ko ari vyagiye mukari mu mapagira ubu niko bimeze ngo shara ko ndi numvise neza ngo nagiye ngo ntiyigeze nagira ngo ntiyigeze nankora ko vrema
umviriza mfema haro bamaze kumva umukobwa kari kugura umuntu amwikugura gute bwangu zango ngo hashanga hapi ntabyiwe nabyo ndumva umuhungu ngira ariko urumva abakobwa bamaze kwishamo yuko yagiye kuraba muhungu ategerezwa nyene kujya kumukwakwanya ngasinde siko byari bimeze kumugiriza kukwakwanya ubashatse ko kayugiriye bakagira ruwanje imwe doctor yavuga ngo ruwanje na dorasi haro n'undi oya doctor yavuze yuko iza kwitwa ruwanje na dorasi mu gihe bubatse mu gihe abantu bubatse kwenzi kinabivuze nabi kuko bajya ruwanje na dorasi baba bari mu gikorwa cyo guhimbaza Imana mu gihe bubakanya ariko kubera ari amakaha byinshi araba ari abahungu bari bazi icyo bari basenga bahimbaza Imana ngo baraguhamagara mukagira adorasiyo mu muhire wiwe nibyo oya sarase kubyemera si ibyo bintu ubyumva gute ni imico mibi cyangwa tubyite ko ari biharawe bigezweho imico mibi you mean ni inyifato mbi ni inyifato mbi nibaza ko ari inyifato nko kuri wowe for example ntabwo wobifa n'umuhungu bishize ukaburi nko mu rukundo n'umuhungu hanyuma kwa kuja kumuraba kenshi arabitwenze kwa kuja kumuraba kenshi ukabona nta kintu yigera yibwiriza about ibyo twari ko turavuga ni empese biguhawe natubwire tumbe ndi single ibyo nabyonze nurigera ukunda okay kwabivuga gatwenga bikuri ariko mbengo shandaza abayigise bawe bose uzinde wewe ahubwo tobora ingoma nabavuge anapaswa ngo ahubwo je mbona muri aba batipe babiri mengo ho barimo nk'umwe yo namufitinga mugo ibyo ni ibyifuzo byanje ni ibyifuzo ibyifuzo ni iby'iwawe ni iby'iwawe nyine none biherera iwawe ahugeze ubu nturaronka guyi wawe ngaho amemta umenga urumva rero twe wapi mbenda batagomera kumubaza jeje nyine abako mutababaza banavuze cyane no kugusura so novuga ngo abantu benshi baba bize ikiganiro ubona yuko kiryoshe ari ibintu by'amateke ebana umwanya ubona yuko utadukundiye ariko nizera yuko abantu benshi babakunze tuzongera twabahamagara tugakorana ikiganiro c'amateka kabisa tubashimira cyane abakunzi ba Fresh TV aho murere hose mugire comment mutubwire uko mubona ibintu nk'ibi nimba ko bikomeza canke tukanahindura love you guys hasta la vista.